Tugeze rero muri wa mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya benshi bari barindiriye, umwanya nawe warurindiriye, kuko ufise icyo ugomba ko uvugana n'Imana. Imana iravuga mu buryo bwinshi, bumwe mu buryo ivugamwo ni ubu buryo bw'ijambo ry'Imana byanditse muri Bibiliya. Nawe wagiriye ubuntu kuba wuguriye radio yawe, si bose baronse ubwo buntu, ariko we wagiriwe neza. Imana ihabwa icubahiro ku bwawe, Imana ishigwe hejuru ku bwawe. Ni umwanya mwiza, kuri mikoro muri kumwe na Jackson Nkeshimana, tugira tuyage ku majambo y'Imana. Reka dusome ano majambo y'Imana yanditse muri Luka igice ca 4 ku murongo wa 31 turageza kuri 37. Yesu akiza umuntu yinjiwemwo na daimoni, aramanuka aja i Kapernaum, igisagara c'i Galilaya, kandi ariko arabigisha ku isabato. Batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha. Kandi mu isinagogi hari umuntu yinjiwemwo n'impwemu ya daimoni ahumanye, asemerera n'ijwi rirenga ati, yo duhuriye he ga Yesu Munyanazareti? Uje kuduhonya? Ndakuzi uriwe, uruwera w'Imana. Yesu aramuzibiza ati, hora, muvemo. Daimoni amutuye hasi hagati yabo, amuvamo atagize ico amugira. Bose baratangara, barabazanya bati, ryo n'ijambo ki, n'ububasha n'ubushobozi agera impwemu zihumanye zigasohoka. Inkuru yiwe ikwira hose mu ntara ihakikije. Dusome cyane ku murongo wa 33 ati, kandi mu isinagogi hari umuntu yinjiwemwo n'impwemu ya daimoni ahumanye, asemerera n'ijwi rirenga. Turasubiramo, kandi mu isinagogi hari umuntu yinjiwemwo n'impwemu ya daimoni ihumanye. Yesu adufashe cyane. Ubu n'ubuzima bwa Yesu Kristo atanguye gutangura gukorera mu bana b'abantu. Murazi uko Yesu yavutse, murazi uko yakuze, harageze igihe atangura rero gukora. Ico ngomba kuvuga, ngomba kukubwira uno munsi ni bohoka. Guti amen. Uno munsi ngomba kubohoka aho vyakabereye ni kera. None uno munsi ngomba ko Imana igira igitangaza mu bugingo bwawe ushobore kubohoka. Ni kenshi waboshwe n'ibintu vyinshi, ariko uno munsi Imana igomba ikubohore. Uno n'umuntu yarabaye mu isinagogi ariko afise daimoni. Isinagogi za kera ni nk'uno munsi tovuga urusengero. N'umuntu yarabaye mu rusengero mugabo afise daimoni. Nibatomora vyinshi cyane. Mugabo umuntu yari mu isinagogi bigaragara ko yaragiye gusenga, mugabo yarafise daimoni. Kumbure niwe yarajejwe protocole, mugabo yarafise daimoni. Kumbure niwe yarajejwe gukubura, mugabo yarafise daimoni. Kumbure niwe yarajejwe gutoza isadaka, mugabo yarafise daimoni. Nico gutangaza usanga ari we yari kwasigura, canke yarajejwe gusigura, canke yarajejwe gushira abantu ku rutonde bajeje kuvuga ubutumwa bwiza, mugabo yarafise daimoni. Umuntu ashobora kugendana ni daimoni muboshe atabizi. Daimoni kabana nawe ntabimenye, akajya ari kumwe na daimoni, akabaho ari kumwe na daimoni, agasenga ari kumwe na daimoni, agakora ibikorwa byose ari kumwe na daimoni atabizi. Agasanga aboshwe ntabimenye ko aboshwe, akibaza ko ari mu buzima busanzwe. Yakora ibintu bitameze neza, akibaza ngo na kamere k'umuntu, kumbe afise daimoni. Kandi ugasanga daimoni ntiyibuka umunsi yaronse iyo daimoni, ntanamenya nubwo umubwira ko afise amadaimoni, arashaka gushurira kuri ko atavyazi, ntavyigeze amenyeshwa. Ariko Yesu amaze kwinjira kubw'ubushobozi n'ububasha afise, kandi n'ingene ari Imana, yaramenya ati hano hari umuntu afise daimoni.
hari igihe ko murubana n'umuntu afise daimoni ntubimenye nawe, wowe ukaba utayifise mugabo umuntu afise daimoni ntubimenye, ukaza ubona ari umuntu ashavura cyane, ukibaza ngo nugushavura bisanzwe kumbe ni daimoni, ugasanga yaraboshwe. Ariko ngo muno munsi ko Imana ikugirira neza ikubohore, iko Imana igira neza ibohore uwo mugenzi wawe, ndakubwiye ntibohoka uno munsi. Ndagomba kugusengera wewe uno munsi uze kubohoka. Abantu benshi rero baraboshwe batabizi, ubayeho utazi kuboshwe. Hari igihe ubohwa n'ubusuma, ukazubona ubusuma burabaye bwinshi muri wowe kuburyo ubona umenga ukihana uno munsi, ejo ukihana ugasubira, hirya ejo na hirya ejo kama wihanye cya kindi, kuburyo usigaye wiyiba nawe ubwawe kubw'ubusuma bwinshi. Umuntu umwe yarampaye igishinga ntaye, ariko ambwira ati jewe narigeze kuba umusuma akomeye kuburyo mbuzi ivyo niba nariyiba. Iyo si daimoni. Kuyiba muravyumva? Gufata ibintu vyawe ukaja kubigurisha kugira ngo ubone ko uronse ico wiba. Uwundi wewe mu busuma yaramaze kuba byari bimaze kugera kure, yaramaze kubohwa gose kuburyo abuze ico yiba, yafata nk'amafaranga akayanyegeza maze akigira nk'utayabona, akaza buke akayacomora atawuraba, akacumita mu mufuki wiwe akigira kugira ngo uwo munsi nturengana ativye. Iyo si daimoni. Kandi mu isinagogi barimwo, kandi mu rusengero barimwo, yarihanye kwiba byaranse. Ubuzima bwiwe no kwiba, no ku kazi ariba, no muhira ariba, n'umugabo wiwe aramwiba, n'umugore wiwe aramwiba, n'abavyeyi biwe arabiba, n'abana biwe arabiba. N'ubusuma bwinjiye muri we. Hari uwundi usanga afise daimoni y'ubusambanyi, azokwihana ubusambanyi kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma, asubire kandi bwa busambanyi bwa bundi nyene. Ni daimoni waraboshwe. Uno munsi n'umunsi wawe kubohoka. Vuga uti amen. Vuga uti ndahiriwe ko uno munsi nza kubohoka. Vuga uno munsi ndahiriwe ko nza kubohoka. Uno munsi Imana igomba kuza kubohoka. Uno muntu yarabaye mu isinagogi, nawe wizi, nawe ushobora kuba wibera mu rusengero. Ngomba mvuze kwibera mu rusengero so kuvuga ko imatera yawe iri mu rusengero, nuvuga ko kwa Mungu udasiba kuja gusenga, hagati mu udasiba kuja gusenga. Uri umuntu ufise izina mu rusengero, bakwita umukristo wahanaka, bakwita umuntu asenga hanaka. Urashobora kuba urusenga no mu rusengero atari rw'abakristo, aho usengera hose, ahariho hose ufise daimoni yakuboshe, kandi ugomba kuba wabohotse. Warakuze ugira imyaka 15 uri umwigeme, ugira akayobe keza, imisoro itangura kukwiruka inyuma, imyaka 17, 20, 23, ugeze kuri 25, bose bakawutse. Sasa ugerageje kurondera babandi bakubaza, wabuze numwe. Waraboshwe. Ubu ugeze ku myaka 30, 40, 45, waraboshwe. Waragiye kubapfumu mu gishingo cyo kuja imbere y'Imana, wagiye kubapfumu. Waruzi kugiye kuronkeraho urukiza, kumbe nabo nyine barakuboshe ntavyo wamenye. Hari daimoni baguhaye igumiri kumwe nawe. Ku mupfumu nta kintu wakura atari amadaimoni gusa. None hageze myaka 45, wararize, wararushe, waragerageje kwiyahura byaranse, waragerageje komoka byaranse, warafashe imigambi mibi myinshi byaranse. Ufise daimoni, waraboshwe. Rekora kubohora uno munsi. Vuga uti amen. Uno munsi uraza kubohoka, nta mpamvu nimwe yotuma utabohoka uno munsi. N'umunsi wawe. Naho uzi impamvu uri kurumviza radio muri uno mwanya, wari ufise ibindi bintu warushowe gukora, warushowe kuja handi hantu, warushowe kuburi ahantu utari kuravyumviriza. Ya mission yawe yari shoboka kuba uno munsi, ariko uno munsi Imana yagombye kubohoka uno munsi, aho wakabereye mu mbohe. Ni kera. Ikindi gihe nagiye kuvuga ubutumwa mu mbohe, mu ibohero, bambwira ngo nababohotse bari mu mbohe. Undi munsi nja kuvuga ubutumwa mu mpomyi, bara abanyeshure batabona. Bambwira ati twe buriya turabona mu mpwemu. Atabatabona n'abantu batazi Imana, kandi nivyo. Umuntu atazi Imana nawe yo bafise amaso
araraba mugabo ntabona, mugabo wa wundi yitwa ko atabona, wa wundi bita impumyi arabona ivyejo, akabona ivya hirya ejo, kubera yarabuhotse. Nawe buhoka mu izina rya Yesu. No munsi ndaza kugusengera ubuhoke. Iyo myaka umaze utararunkwa mubakana, uno munsi birahera. Undi mwigeme yambye ati Jack, undavye nubona ko ndi mwiza? Ati mugabo icyo gutangaza, narabuze n'uwayambu kandi koko no munyakaranga. Waraboshwe waraboshwe Jack, uriko uratwenga sinwenga. Mugabo waraboshwe, uno munsi n'umunsi wawe wo kubohoka. Amarira warize ni menshi, agahinda wabayemwo ni kenshi, ukwicurikira wabayemwo ni kwinshi cyane, amajambo wabwiwe n'abantu ni menshi, agasuzuguro wasuzuguwe ni kenshi, kubaho mu miryango byakugoye cyane ni kenshi cyane wabibayemwo, ni kenshi cyane abantu batifuzaga no kuvugana nawe, ni kenshi cyane abantu bagukwepuciye mu nzira imwe nabo bagaca mu yindi, ni kenshi wambaye impuzu zidasa nuko wagomba kwambara kugira ngo urabe ko abantu batokumenya ko ari wewe, ni kenshi wagerageje kwisiga ibyo wisiga kugira ngo urabe ko ibintu byohinduka mu bugingo bwawe. Waragiriye n'abantu bamwe barakujya n'amahera, abandi bakubeshe ngo bariko baragusengera, bakubwiye ati migitenge mikiniki ngo ndakubohoze, byaranse. Mugabo no munsi mu izina rya Yesu w'i Nazareti, wa wundi nzi, wa wundi yabohoye benshi mu maso yanje, yabohoye impumyi mbona jewe n'amaso yanje, ibimuga byagendagenze mbona n'amaso yanje. Jack, uko nukuri? Yes, iko kweli. Uno munsi uraza kubohoka. Hari ibintu biboha abantu mugabo ntibabimenye ko baboshwe. Uri mu rugo ufise umugabo wawe mwiza gukunda, ufite umudamu wawe mwiza gukunda, mugabo kumva umenga wo kwahukana. Nivyo biri mu mutwe wawe, umwanya wose kumuvuga ati notuma ndakwirukana, canke umukobwa nawe canke umugore akavuga ati notuma nigira iwacu. Nico cyimviro kiri muri wewe. Waraboshwe. Uwo mugabo Imana yaguhaye, uyo mugore Imana yaguhaye, nukugira ngo muzobane mutandukanwe n'urupfu. Uribuka ya majambo wamubwira, uribuka ya majambo wavuze imbere ya pasitori, uribuka ya majambo wavuze imbere y'ubutungane. Urashaka kuvuga ati twe ntitwagiye mu rusengero, uribuka ba munsi wamubwira ati kugeza ku rupfu sinzigira nkweba. Ariko uno munsi amajambo ariko kuva mu kanwa nuyazi nawe ubwawe, inyuma uheje kuvuga uriyumvira ukiyumvira ati mbega nije nariko mvuga ajya amajambo canke ukubwira umudamu wawe mfitaniye abana bangaye 5 6 4 2 sinzi, ubwira ati ndakwirukana. Ni kenshi umaze kumwirukana. Umugore ni kenshi umaze kwahukana ukatekera utwawe ukigira iwanyu. Ni kenshi wiyumvira vyinshi cyane vyuko wosambura urugo rwawe. Waraboshwe. Uno n'umunsi wawe wo kubohoka. Leo tafunguliwa. Leo ndio siku yako ya deliverance yako. Waragerageje kenshi mu buzima, byaranse, wamuyobegwa, yaba kwishuri bikanka, bagira ikizamini ikintu waruzi neza nka hehehe, ikintu waruzi neza nka quartier ubamo, ikintu waruzi neza nk'izina rya papa wawe, ikintu waruzi neza nk'izina ryawe kikakunanira. Wakora ikibazo cyo kuronka akazi, abo wabimbere ku ishuri wabaruta amanota menshi, abo urusha amashuri 3 na 5 bakamenya mugabo wewe ukayobegwa, byaranse. Warazungurutse hirya no hino urondera akazi, byaranse. Ikirato cyaratobotse, ishati yaratabutse, aho uciye hose basigaye bakuzi, bakubwira ko ari wowe nyene amadosiye yose, ugenda n'amadosiye, ugenda urondera akazi, ahantu utazi uradepoza, utazi n'ibyo bahakorera uradepoza, bakubaza ivyo uzi gukora ukapfa ivyo uvuze. Uri umukozi wo mu nzu, bakubaza ngo urazi guteka amafiriti y'imyumbati, ati yego.
ati nibindi ati amafiriti biharage ati ndabizi kugira ngo urabe ko uronka akazi. Waragerageje, waraboshwe. Kandi cyakuboshe si kindi, si muyomba wawe, si shangazi, si mama mdogo, si kintu kini daimoni. Mungu no musi turaza gusengera biraza guhera. Vuguti amen. Vuguti hallelujah. Vuguti ndahiriwe ko nza kubohoka. Wabibayemo kenshi, ubukene bubarizwi wawe, abo mukorana akazi kamwe muhembwa amwe, wewe urakenye kubarusha, ukiyumvira ukabibura, ukagerageza kwiyumvira bya kera, ivyande nande bikanka, ukavuga ngo ni mikoshi, ukavuga n'ibindi byaranze. Mugabo waraboshwe, uno munsi uraza kubohoka. Uvuga uti amen. Kandi fuza umuntu aza kubohoka uno munsi acanyandikira message ko yabohotse. Amen. Kandi acambwira n'icyari cyamubushe. Hallelujah. Ndabona uri kurarira musozi ati Jack unyibukije byinshi. Ati reka kumbwira sha, ati ndi mugahuzu kamwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya nyuma, kandi mpembwa amahera ku mushahara ku musho w'ukwezi. Inzu byaranse ko nshobora kuyiriha, ubu waranyirukanye, ubu nsigaye mbanga akazu kahovyo kaburebure. Waraboshwe. Leo ni siku yako ya kufunguliwa. Siku nyingi umefungwa, siku nyingi umeteseka. Mugabo no munsi oragira kora ikintu gishasha utigeze wiyumvira ko cobayeho mu bugingo bwawe. Hallelujah. Nduva njyohewe cyane ko uno munsi woza kubohoka. Hari igihe ubohwa n'indwara ukiyumvira abandi bana baratoragura hasi, mugabo inzoka ntizibabangamire nk'uko wezi kubangamiye. We mu gufungura gerageza ukaraba n'isabuni, mugabo ni ugwaye inzoka kurusha abandi bantu bose. Ingwara utazi yo zaje ziva zihera kuri wewe. Habaye ikiza cy'amacinya ni wewe giherako, haje cha malaria ni wewe, haje cha korera ni wewe, kandi nta muntu akurusha isuku. Ufise ingwara abaganga bakubwiye kwidakira, ufise ibintu byinshi cyane. Uno munsi ugwara amatwi, ejo amenyo, hirya ejo amaso, undi munsi umutumba, undi munsi ndahaza umushatsi n'ibindi byose ukagumugwara kurika. Waraboshwe. Uno munsi uraza kubohoka. Uno munsi ni umunsi wawe kubohoka. Uno munsi Jack ariko avuga buke ntiyihuta cyane, avuga tuje kugira ngo wumve neza icyakubosha aho kiri, kandi niyo cyavuye, kandi n'inyishu yaco aho ishobora kuboneka. Nta kindi cyakuboshe atari ko waboshwe na daimoni, nka wa mu daimoni yaraboshe uwo muntu yari mu isinagogi. Nawe wabaye iminsi myinshi mu isinagogi, wabaye iminsi myinshi mu rusengero, ariko waraboshwe. Kuwa Mungu nutangwa mu rusengero, mugabo inzoga byaranze kwiheba. Waraboshwe n'ibiyayura mutwe. Waraboshwe ukene kubohoka. Umuntu umwe niwe yatushinge naye ko yahora boregwa kugeza saa 10 zo mu gitondo. Iyumvire. Undi muntu yambwiye ati jewe Jack, imbere yuko nkizwa uwo munsi naborewe inzoga zimaramo iminsi 3. Sinzi ko buvyumva. Inzoga wanyoye kuwa mbere zikaguheramo kuwa 4, iminsi 3. Watu wanateseka hapo nje ya nyumba bwana.
abantu baragowe, abantu bari mu kaga, baraboshwe. Waragerageje uko ushoboye kose, waranahamagaye n'abantu bagusengera iwawe, barazanye n'ibitabo barasoma, ndahazi ibisabisho, icambere kirahera, ica kabiri kirahera, ica gatatu kirahera, wibaza ngo biraza guhera, byaraze, waraboshwe. Uno munsi ngomba kubohoka. Waraboshwe, byaranze kuvyara, ubugumba bwakubayemo iminsi myinshi, aho mubakiye rimwe bavyaye kabiri gatatu kane gatanu, nawe nturonka niyikoroka. Abaganga barakubwiye kugwaye ko bidakunda. Hari abandi abaganga babwiye ati je simbona ingorane kuko ndagupimye mbona urakomeye, mpimye umugabo wawe mbona arakomeye, mpimye umugore mbona arakomeye, none sinumva ingorane ahiri. Ntavyumva kuko umubwiye ko waboshwe ntavyo ashobora gutahura, mugabo waraboshwe. Kandi uno munsi uraza kubohoka. Kandi vyakuboshe ntubironderere kuri muyomba, shangaze canke mu banyi wawe, ni daimoni. Nubwo vyo byaratumwe na naka, mugabo yatumye kidaimoni. Kandi daimoni kikuraho ni izina rya Yesu. Nta mupfumu akuraho daimoni, ahubwo akongereza ko daimoni. Inda zamazakorotse utazi impamvu, muganga yarapimye yarabuze ingwara, ikindi gihe yakubwiye ko yabonye ingwara, yaraguhaye imiti byaraze, ni daimoni. Waraboshwe. Bohoka uno munsi. Uno munsi ni umunsi wawe kubohoka. Naho mama umfitana induru mu rugo bisi yose, ababanyi bamaze kubamenya. Ubu nta adresse bacita kwa mama na ntuze canke kwa se wa ntuzenya, basigaye bavuga ati ntuzi hahandi umugore n'umugabo bama bashwanye iminsi yose. Iminsi yose murapfa ibintu, mukimvira ivyo mupfa mukabibura, mu nyuma mwicaye hamwe muriko muriyumvira, ukimvira ico mwapfuye mukakibura. Umugore n'umugabo bigeze gupfa imbeba, umavuga ati imbeba ndayibonye ivuye ibumoso iji buryo, undi ati ivuye iburyo iji ibumoso, barabishwanira barabipfa. Ziraba ingorane, naho Satana daca, ni daimoni. Mwaraboshwe kugira ngo mwame muri izo nduru. Hagera umwanya wo gusenga, mu gishingo cyo kubwira Imana, ugasenga widodomba uvuga amakosa ya naka. Mana nukuri uyu mugore wanje, Mana nukuri, Mana uyu mugabo wanje, Mana. Ni induru kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma, kuva ku isaha ya mbere kugeza ku ya nyuma. Haragera uva ku kazi, hagere ngo utaha, bikanka kutaha kubw'induru wibaza kuza gusanga muhira. Warasavye impanuro, waramagaye wa mu specialiste, psychologue ashobore kubumviriza, yaragerageje kubahanura byaranse. Waramagaye wa mu papa wa undi ashaje afise imvi, uziko yubatse kera azi ivyingo, yarabahanuye byaranse. Waramagaye sobukwe, waramagaye nyoko bukwe, waramagaye papa, waramagaye mama, waramagaye grand frère, grande sœur n'abandi bose waramagaye byaranse. Waraboshwe. Leo ndio siku yako ya kufunguliwa. Uno munsi wawe uza kubohoka. Vuguti amen. Kandi nubwo wasengewe, suko batagusengera, suko boba batagira inkomezi zo kugusengera, nuko wari urindiri uno munsi wawe kugira ngo ushobore kubohoka. Ivyo wabayemo ni vyinshi cyane. Ikinyoma cyakwinjiyemo ku buryo uheba ukibesha nawe ubwawe. Umunsi ntushaka kurenga utabeshe, kandi waheza kubesha ukiyumvira ati mbega none nkibi ndabibeshe, nkibi mbeshe mu bifite inyungu yihe. Bakubwiye ko musoko muri ville bafasha basuma babiri, ukacuvuga ati musoko muri ville bafasha abo basuma ni benshi. Ni benshi kose nta nuwo shobora kubaharura, kandi wavyumvise neza bakubwiye ko ari babiri.
ngo yonze naka yaronze nk'umusumari, nakamaze konda nk'umusumari. Ndakubaze, hari umuntu ashobora konda nk'umusumari? Ko nzi ko amenyo atonda. Yonze nk'umusumari, amenyo yoyo bari he? Ngo aravyibushe asigangana na fuso koko. Nta munsi uzusuzume nuko no munsi biza kuguherako n'ayahandi. Wiyumvira iminsi wabayemo, hageze saa 12 ugaharura uwo munsi wose abo wayaze nabo. Nta munsi ushobora guhera wose kuva isaha ya mbere yo mu gitondo kugeza ku saha ya nyuma ugiye kuryama utabeshe na kangahe. Waraboshwe. Uno munsi n'umunsi wawe kubohoka. Nta munezero ugira, ni mubabaro. Ubushize nari kumbwira umuntu maze nk'imyaka 7 ndamubona, sinigeze mbona twenga, nigeze atwenga. Kandi n'umuntu afise abavyeyi bose, simfuvyi, mugabo nigeze atwenga. Ufise umubabaro wo mu mutima utazi icyo uvuye ko. Mugihe abandi bantu bayaga batwenga, we nibiza naho utwenga kumenyo gusa indani nta kiriyo. Ufise umubabaro utazi yuva, urakanka mu mwanya wose. Akana kagize ico gakoze uragakubita ugakwa kukica. Kubwo umubabaro ufise mu mutima wawe, wiyumvira uwo mubabaro kaburi yuvuye. Waraboshwe, uragiye mu madeni, amadeni araba menshi, amadeni. Naho ufise amafaranga mu nzu urumva umenga wofata irindi deni. Nta kintu wumva okora udafashemwe ni deni. Waraboshwe n'amadeni, waraboshwe. Ariko no munsi ngomba kubohoka. No munsi wawe kubohoka. Muri quartier niwe wibwa gusa, nabandi bibwa. Ibibazo byinshi ni wewe. Waraboshwe. Bohoka. Uri umusore ufise imyaka 50, byaranse kurongora. Bohoka. Amafaranga urafise, umudugu urafise, inzu warubatse, eka vyose urafise. Kumure n'inzu ntayugira ko umure canke no muduga nta office, mugabo ntacyo tuma utorongora. Bohoka. Uno munsi n'umunsi wawe kubohoka. Sejo oya, sijya yejo oya, nuno munsi. Nta kazi umaramwo umwaka wose, nta kazi umaramwo imyaka 2, nta kazi umaramwo imyaka 3. Bohoka. Uno munsi ndaza gusengera ubohoke. Uragira business, nta muntu akurusha kudandaza, muge bidandazo vyawe vyama vyononekaye. Bohoka. Kandi cyakuboshe ntukizi ni daimoni, kandi iyo daimoni ntuzi yo yajiva. Idemoni ziza zivuye mu nzira zitandukanye. Hari daimoni usanga bivara n'ivyo umuntu yakwatuyeko. Hari umuntu usanga kwaturako cyane ugasanga n'umuntu agufiteho ububasha, cyane ugasanga ni n'umuvyeyi wawe akuye ati uzofata cyo wimariye. Umwana ugasanga yarivye nyina, umuvyeyi akavuga ati uzopfa wiba. Ati kandi we ntuzova mu busuma, kandi we ntuzova muri ubwo busambanyi bwawe, kandi uzopfa wowe. Hari n'ibindi wiyatuyeko, wama wibwiye amajambo mabi ati sinzopfa nkize, sinzopfa ngiriwe neza. Hari abandi biharaje kuvuga ngo sinshaka ubutumwa bw'imigisha.
ukiyatura ko kugorwa, ntushaka imigisha, ushaka ko wopfira muri ivyo, wopfira mu madeni, wopfira muri ivyo bibazo urimo byose, ngo sishaka imigisha oya. Hari ivyo wiyatuye ko bibi kandi ni ngombwa bigukurikirane, ariko Yesu arahari uno munsi. Uno munsi ni umunsi udasanzwe, kuko uhora wagira ko kidasanzwe ku bugingo bwawe, kuko uri umuntu udasanzwe. Naho abantu bakubona ugendana n'abantu basanzwe, nubwo abantu babona utemberera mu muduga nk'abandi bantu basanzwe, bakubona wambara ishati nk'abandi basanzwe, bakubona ufise akazu kasize irangi ryera nk'abandi basanzwe, kumbure wambara agashati kagoroye canke katagoroye nk'abandi bantu, ariko uri umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu uhoraho yakwiyumviriye kuno munsi akagomba kuno munsi uza kubohoka. Ijuru ryakwiyumviriye ko ijuru ryakwiyumviriye ko nshuti yanje. Uribuka wa munsi chef de quartier yakwiyumvira ko warumvise ukomeye cyane. Wa munsi mustaneri rero kwiyumvira ko wavuze ati je ndakomeye. Wa munsi umuduga guverineri uza iwawe, waramagaye ababanyi n'inshuti n'abagenzi, no mu mvugo zawe indwi ntiyera utavuze ko ati umunsi umwe nari kumwe na guverineri, kugira ngo bumve ko wibukwa n'abantu bakomakomeye. Wa munsi directeur general yagendera iwawe, wa munsi wataha ubukwe bw'umwana wa ministre, wa munsi ministre yagutuma kugira ngo amuyage nawe, wa munsi mukuru w'igihugu canke mupfasoni we yagutuma kugira ngo muyage. Uwo munsi wabonye ko ari umunsi w'igitangaza, wibutswe n'abahambaye n'abakomeye. Wa munsi komanda kutuma kugira ngo muyage, wa munsi colonel canke general kugendera, wumvise ko baye umuntu akomeye cyane. Uno munsi rero wibutswe n'ijuru nshuti yanje, ugira uwohoke. Uno munsi amarira warize arahagije, agahinda wagize karahagije, imibabaro wabayemwo irahagije, kwitwa umusuma wabayemwo birahagije, kwitwa umusambanyi wabayemwo birahagije. None uno munsi ni umunsi wawe udasanzwe, ni itariki utazigera wibagira mu bugingo bwawe. Jack, ivyo wabimenye gute? Ni itariki utazigera wibagira mu bugingo bwawe ko Imana ihinduye kahise ku bugingo bwawe, ihinduye n'izina ryawe. Ubusambanyi bwari bukugishije kure, ku buryo usigaye uva mu ntara uja mu yindi ugiye gukora ubusambanyi, ku buryo usigaye uva mu gihugu uja mu kindi kubwo ubusambanyi gusa. Uno munsi waragomba kubohore, niwemera gusa kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uti Jack, je ndaja gusenga. Kuje gusenga ntibiyikanga. Kuri wa munsi bazobwirwa benshi bazovuga ati twavuga ku izina ryawe, turavugishwa mu izina ryawe. Azokubwira ati sinigeze nkumenya. Kandi cyo tumutaja mu ijuru suko warakoze ibyaha 3, 4, 5, kimwe cyonyene kirashoboye kugusigaza. Utwenga rimwe mu kwezi, utenga rimwe ku mwaka. Ndazi umuntu yahora aja gusenga kuri bonane no kunweri kabiri mu mwaka. Kumbure nawe mu buzima bwawe utwenga umunsi wawe anniversaire yonyene, cyangwa ufise umubabaro wuzuye udashobora no gutwenga n'umwaka urashobora guhera canke n'imyaka 2 utibuka umunsi uherukira ko gutwenga. Hari umuntu yambwiye ndiko ndamubwira ndamusetsa, buriya rimwe na rimwe ndatwenza. Ambye ati Jack, ndatangiye kubona ushaka kuntwenza jewe. Ati sinibuka igihe mperukira ko gutwenga kubwo umubabaro w'umutima wanje. Hari abantu bafise imibabaro yuzuye indani, iri bwina mu mutima, twenga hejuru. Umutima urababaye kubwo ibibazo yabayemo, kubwo amagogwa yabayemo, kubwo umuryango, ingorane umuryango yo urimwo. Mu muryango iwanyu ntimwigeze mutunga. Mu muryango wanyu umuntu wa mbere yatunze yaronse ikinga. Wigeze kugura umuduga yaciye apfa.
ubuzima bwawe bukurikirana no mu muryango. Waciye wibwira ati je mu muryango wacu ntibikunda, sinshobora kuva mu nzu yo gupanga. Papa arapanze, sogokuru yarapanze, sogokuruza yarapanze, sogokuruza yari umugeregwa, nigeze aba iwe. Je noronka gute iwanje? Uno musi waragira kubohore kugira ngo uronka iwawe. Vuga uti amen. Iwacu nibarongogwa. Mukuru wanje umwe nihari aracari muhira. Mukuru wanje wa undi yavyariye muhira, undi nawe yavyaye abana 5 muhira, undi nawe yavyaye abana 3 muhira. Nta mpamvu yindi, nta kindi numva cyo nahuza ko nje nzorongogwa. Ntegerezwa nanje kuzovyarira muhira, ko niko tumeze. Grand frère yarongo yafise imyaka 50, wa undi nawe na 30. Papa wanje yarongo yafise imyaka 60. Sogokuru wewe yarongo yafise imyaka 50. Nta kuri niko bitegerezwa. Je navutse amahera batanze kwa muganga nayo bakopesheje. Mama wanje yarakopesheje, papa wanje yarakopesheje inkwano kugira ngo amukwe mama. Nawe papa kugira ngo abeho yabaye ku mafaranga papa sekuru sogokuru no kuvuga papa wiwe yakopesheje. Mwabaye mu madeni kuva ku mwana kumuzukuruza, niko kamere kanyu mwabaye uko nyene. Uti nibikunda ko nshobora kubaho mu mwaka umwaka wose ugahera ntari mu ideni. Birakunda sakunde. Birakunda waragira kubohore. Wavukiye ahantu hamwe, ukurira ahantu hamwe. None wavukiye mu Kamenge, ukurira mu Kamenge, urongorera mu Kamenge, urongora umunyakamenge cyangwa urongorwa n'umunyakamenge, uvyara umunyakamenge. Ku rusengero ni mu Kamenge, ku ishuri ni mu Kamenge, ku kazi ni mu Kamenge. Nuvuga kahise kawe kose kari ahantu hamwe. Ugwaye uja mu bitaro kwirwa Karede mu Kamenge. Umusi bagufunze mu gasho mu Kamenge, musoko sumira muri mu Kamenge, vyose ni mu Kamenge. Internet ni vyose na ahantu hamwe mu buzima bwawe. Kandi ufite umugambi wo kuzofira mu Kamenge, kandi bazoguhambe mu Kamenge. Urakwiye guhindura, urakwiye kubohoka. Imana igukura ahantu hamwe igushira handi. Suko papa wawe yavukiye hahandi nyene, sogokuru wawe akaba yavukiye hahandi nyene, ukumva umengo utegeza kuvukira hahandi nyene, utegeza kurira hahandi nyene, utegeza kuvyarira hahandi. Nibikunda urashaka kuguhindurira. Uno musi agomba kubohore, uve muri bwa bubata, uve muri bwa buja bwo kuvuga ati hahandi nyene, uve kuri nivo imwe uje kuyindi. Vuga uti amen. Buraretse kurira. Hari cyo utarumva. Ora gufitiye umugambi mwiza uno musi. Mama wawe yarahukanye. Nawe umva ko utegerezwa kwahukana. Nibikunda urashaka guhindurira. Mu mutima wawe uvuga ati ntibikunda, mugabo ndakubwiye nti urashaka guhindurira. Sogokuru wawe yari umusuma kandi akavyihaya. Papa wawe yakubwiye ko yivye ikina kiriya kandi akavyihaya. Nawe usigaye mu buzima bw'ubusuma. Ndazi umupapa umwe abana bivye yarabashimira, akavuga ngo abana banje ngo baraza ubwenge. Hari kindi gisagara muri aka karere, saha mu Burundi mugabo ni muri aka karere. Umugore nuvuga umukobwa yabiriwe ahashitse yitwa umukazana kugira ngo bamenye ko azoshobora gutunga umuryango. Bamuhikapo atamahera bamuhaye, bakamubwira ati genda usume utajanye amahera. Ni kuvuga iki? Agenda akoresha ubwenge bwose afise kugira ngo yibe mu isoko atahana injya. Bamubwira ko ari umuhizi. Uyo no umuvumo. Wabayeho papa wabayeho uko, sogokuru wawe wabayeho uko, nyogokuru wawe, nyogokuruza n'abandi nabinamu na shangazi na mujomba nande bose babayeho uko. Nubusuma gusa. Nawe nuko. Nta numwe aguha impanuro.
bigiye guhinduka uno munsi. Wabenzwe inshuro wabenzwe urazizi abantu bamwe bamusigaye bandika ku bipapuro. Hariho n'abasore muhuru kimvira ahantu umuzi kumbe yarigeze kukuresha. Barakubenze kenshi. Ubuzima bwawe buri mu bintu utumva nawe udatahura. Warasenze byarabuze, warisonzesheje byarabuze, waragize amasengesho yo kwiyiriza, waragize amasengesho yo kwisonzesha. Ikindi gihe wagiye kuryama muri douche kugira ngo wereke Imana kababaro ufise. Ikindi gihe waryamye muri toilette kugira ngo wereke Imana kababaro ufise. Kenshi waraye hanze kugira ngo wereke Imana umubabaro ufise. Nivyigeze bikunda kuko umunsi wawe ntiwari bwagere. Uno munsi rero uhora agomba kugirira ibidasanzwe, agira kubohore kandi abantu bose bazobimenya. Kandi abantu bose bazomenya icyo Imana yakoze mu rugo rwanyu. Imana izogaragaza ivyo yakoze iwawe mu rugo iwawe. Abantu nuzorinde babwira icyo Imana yagukoreye, bonyene bazobibona n'amaso yabo. Uno munsi wawe uti Jack, leo ndio siku yangu. Yes, leo ndio siku yako. Alokudharau atashangaa akija kuomba kazi anakuta wewe ndio bosi wa kazi hiyo. Wewe ndio manager. Wagusuzuguye azotangara aje gusaba kazi agasanga ni utanga kazi. Uvuga ati Jack, birashoboka. Sivyo kwigirisha, ivyo nkubwiye nivyo nukuri kuko umaze kwibona n'amaso yanje. Reka ngarukirize ngaha. Sino bivuga vyose ngo ndabizi, ariko urazi ko no musutegeza kubohoka. Reka ngusomera ijambo ryanditse mu Bigalatiya 5:1. Abigalatiya 5:1 ati Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye, nimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Uhoraho Imana yacu Kristo Yesu yaratugobotoye adukura mu buja, noneho tugenda twemye. Nta mpamvu nimwe yotuma uguma mu bubohe, mu mbohe canke mu bubata canke mu buja. Nta mpamvu nimwe. Uno munsi utegezwa kubohoka. Vyanke bikunde ni wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubuzima bwawe buri mu maboko y'Uhoraho. Imisi myinshi waratakamvye, imisi myinshi waragerageje uko kwikurayo ntivyakunze, ariko uno munsi ngomba wihane ivyaha vyawe vyose, maze ndagusengere Uhoraho agukure muri ubwo buja. Ngira ndaguhe akanya wumvirize kano karirimbo, nakanya gatonya cyane wumvirize kano karirimbo, maze inyuma y'aka karirimbo ndaza gusenga. Akaririmbo ndakaguhaye kugira ngo ugume wiyumvira icyaha cyose wakoze ucihana imbere y'Imana. Bwira Imana ivyo byose ubishire ku rutonde. Nivyo wibagira ubwira Imana ati nibi ndavyibagiye, hariyo nibindi nibagiye. Ubidondagure uko byagiye bikurikirana, wihane maze ndagusengere. Nutabohoka uzontelefona umbwira ati Jack, narihanye, uransengera mugo biranga ko mbohoka. kuganzisha ubushobozi ukuboko kwiwe yajenga imvura mu gihugu cyacu cy'ubugararwa umwami w'Uburundi umurokozi w'igihugu cyacu umukiza w'igihugu cyacu twamamaze umwami Yesu umwami
Yesu arashoboye n'umwami w'u Burundi. Reka ndagusengere mbanze ndakwatuze. Vuga uti, usubiremo amajambo mvuga, vuga uti mwami Yesu, ndaje imbere yawe, naragucumuye ko kenshi, narakubabaje kenshi, kenshi nagiye mu bitakunezera, none ndapfukamye imbere yawe, ndagusaba ko mbabarira, unyezesha amaraso yawe, uhanagura ibicumuro vyanje vyose. Ndakwakiriye bushasha, ngomba ko uba mu bugingo bwanje, mu izina rya Yesu, amen. Reka nanje ndagusengere. Mwami wacu Yesu Kristo, wewe uganza, wewe ushoboye, wewe uhambaye. Yesu gira neza bukira bugaca, wagiriye neza benshi, wagiriye neza abato n'abakuru, wagiriye neza abahambaye n'aboroheye n'abari hasi. Kristo, wagiriye neza abantu bakora n'abadakora, wagiriye neza abapapa n'abamama, wagiriye neza abana n'abakuze, wagiriye neza abazungu n'abirabure, wagiriye neza abamugaye n'abatamugaye, wagiriye neza ababona n'abatabona, wagiriye neza abumva n'abatumva, wagiriye neza abavuga n'abatavuga, wagiriye neza abantu benshi cyane. Ndakweretse uno muntu ari kurumviza radio muri uno mwanya, umugirire neza nawe nyine, umuharire ibicumuro vyiwe vyose, maze umukure muri ubwo bubata, muri uwo muvumo yabayemo, muri ayo madaimoni yamuboshe. Mu izina rya Yesu ndakankamiye idaimoni mutera kwa mayibwa misi yose. Mu izina rya Yesu ndakangamiye idaimoni ituma yama yatura amajambo mabi mu kanwa kiwe. Mu izina rya Yesu, ni kenshi yama yatura ku rupfu, ni kenshi yama yatura ko gupfa, ni kenshi yama yatura ko komoka, ni kenshi yama yatura ko gukena, ni kenshi yama yatura ko kugwara, ni kenshi yama yatura ko majambo mabi. Mu izina rya Yesu ndavyanse. Ino daimoni mutera kubesha, ino daimoni mutera ubusuma, ino daimoni mutera ububoregwe, ino daimoni mutuma madeni, ino daimoni mutuma kuguma ari inyuma y'abandi, ino daimoni mutuma ubusambanyi, ino daimoni mutuma kwama ari mu magogwa misi yose yo gukena n'ibindi. Mu izina rya Yesu ndayikankamiye. Kristo, bohora uwe mama, eraba ingene arira, eraba yaraboshwe, inda yiwe yaraboshwe, ntashobora no kwibaruka. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndakankamiye umudaimoni amutera kutavyara. Mu izina rya Yesu ndakankamiye iyo mpwemu mbi imutera kwama yahukana. Mu izina rya Yesu ndakankamiye daimoni imutera kwa matera induru mu rusengero. Misi yose niwe yamafisi ibyo atungwa mu rusengero. Kenshi na pastor amaze kumumenya, kenshi n'abanyishengero bamaze kumenya. Misi yose yamagiri ingorane mu rusengero. Mu izina rya Yesu ndakankamiye daimoni. Abo mu Kristo mwiza, ishengero ryemera n'ijambo ry'Imana ryemera n'Imana yemera. Misi yose yamatera kaduruvaye muri korale. Mu izina rya Yesu ndakankamiye daimoni. Ndakangamiye daimoni ituma rusengero kanaka rudatera imbere. Mu izina rya Yesu ndatuye kubohoka. Mu izina rya Yesu ndabohoye umuntu wese ariko asenga hamwe nanje muri no mwanya. Mu izina rya Yesu, urazi ibyo ariko arakubwira, kumbure biri muri ibi ntadondaguye hano. Mu izina rya Yesu mubohore nawe nyine. Kristo, nabonye ama message y'abantu benshi banyandikira bambwira ivyo ibibaboshe. Mu izina rya Yesu nabo nyene babohore. Uyu mupapa yambwiye ivyo byamuboshe. Mu izina rya Yesu mugirire neza. Girira neza abo bose bagutakambiye Yesu, ubabohore. Mu izina rya Yesu bisenze uko nizera kuza kubimera urukundo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu.
amen. Wari kumwe na Jackson Nkeshimana. Nimba wumva ko wabohotse canke ukeneye amasengesho y'umwihariko canke yawe ubwawe, urashaka kunyandikira cyangwa ukantelefona kuri 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 canke 76 57 14 29. Yesu akugirire neza kubohore.